rero ni nayo mpamvu dufise slogan ivuga ati travailler mieux et développer plus. Iyo ntumbero yo kugira ngo dushike ko dusaba service atatu. Ya mbere développement de logiciel, donc logiciel ya gestion, logiciel métier n'andi atandukanye. Service ya kabiri ni développement de site web kugira ngo entreprise abaje hamwe ashoboye kugira présence en ligne. Solution ya gatatu rero ariyo kabirya ni solution ya intelligence artificielle et automatisation. Iyo nayo ni iki? Yo ifasha avec aide ya intelligence artificielle kugira ngo umuntu ashoboye gukora akazi byoroshe, kongeyemo ishoboye no kubakorera akazi. Ego rero akabirya ubunye dufise turiko turakorerako kugira ngo amashyirahamwe yose ashobore kuronka amabishyira ameze neza akoresha. Urabona ko murazi ko ari ibintu bizimvye, amabishyira arazimvye. Rero twayumviriye gukora logiciel ya facturation ya gestion d'entreprise ushobora gutanga kuri public yose y'entreprise, nayo ishobore gukoresha ku mafaranga makenya atanga ku kwezi ku buryo butabavuna. Rero turabaye ikaze mushaka kumenya byinshi, site web yacu ni umuzi.digital, ni umuzi.digital, amakuru yose ariyo. Murakoze gose.